Bavukanye turongereye kubaramutsa mwebwe mwese dusomera hamwe ijambo ry'Imana. Twagomba tubandanirize hamwe ibyo twavuze mu nduheze. Twatanguye kuvuga igitabo c'umuhanuzi Yesaya. Twabemereye ko muri ino ndwi tuzovuga ibijanye n'inyubako y'ico gitabo hamwe n'ibirabana n'uwacanditse. Ariko imbere yuko duduga kw'ijambo, twashaka tubamenyeshe ko igitabo c'umuhanuzi Yesaya ari kimwe mu bitabo cagize uruhara rukomeye haba ku idini ry'Abayahudi hamwe no ku bakristo. Turabibonera nk'ukuntu ibisomwa Abayahudi basoma ku masabato vyinshi babikura mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya. Murazi ko bafise nk'urukurikirane urutonde rw'ibisomwa basoma bivuye muri Bibiliya, hama mu mwaka bakarimwo indwi 54. Bobo rero kuri izo ndwi 54 ivyo basoma ku masabato 15 yose biva mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya. Vyumvikana rero ko baha agaciro gakomeye kino gitabo kubera ko ibirimwo bikomeye kandi bifise inyigisho bagomba kunoganza no kwibutsa. Ikindi twovuga nuko bino bitabo kino gitabo c'umuhanuzi Yesaya ari kimwe mu bitabo vyakwiragijwe cane haba mu Bayahudi no mu bakristo, ariko kandi bakabona yuko inyigisho y'ico gitabo umuntu atoyigumiza gusa mu kinjana ca 6 ku bantu baravuye muri Babyloni, ahubwo ko natwebwe abakristo buno munsi iryo jambo litubwirwa nk'uko twoba turi mu mwanya wabo. Ariko rero naho Abayahudi n'abakristo bafise uko babona kino gitabo kumwe bakagiha agaciro, hariho ivyo bahurirako, hari n'ibindi batandukaniyeko. Ivyo batandukaniyeko cane cane navyo nuko inyigisho dusangamwo, inyigisho ndoramana, insiguro ndoramana y'ivyo dusangamwo itandukanye. Mu bisanzwe umuntu yovuga ati ico kibazo kimeze gute? Abayahudi bavuga bati none ko muri kino gitabo harimwo ibijanye n'ibibura Mesiya, ibijanye n'ibibura umuntu azoza kudukiza, ugurukiza Isirayeli igwakira gute? Mbega igwakiriye Isirayeli nayo icibaho gute? Kubera ko rero uwo muntu baguma bamurindiriye, birumvikana ko babisoma nk'ibintu bizoba muri kazoza, kubera ko vyinshi bivuga ngo uyu Mesiya araje, ngiyi imisi iraje, bakaba babona ko Mesiya atarashika, bica biba nk'ibintu vyo muri kazoza. Aho abakristo babona yuko uwo Mesiya yari yarabowe mu gitabo ca Yesaya yamaze gushika muri Yezu Kristo, biba bitandukanye rero. Ico gituma abakristo baca bavuga ati igitabo c'umuhanuzi Yesaya caramaze kuronka itsitso ryaco, kuko ivyo cabura vyose vyamaze kuranguka igihe Yezu Kristo ashitse mw'izina rya Mesiya. Nuko tubandanye. Igitabo c'umuhanuzi Yesaya ni igitabo kirekire, kigizwe n'ibigabane 66. Murumva ko atari igitabo gito ugereranije n'ibindi bitabo nk'aba Yonasi, ba Abdiyasi, usanga ari ibitabo bito bito. Umwanditsi wa kino gitabo kugeza ubu abahinga baramaze kubona yuko atari umwanditsi umwe, kuko kugeza ubu bavuga Yesaya wa mbere, Yesaya wa kabiri na Yesaya wa gatatu. Kuko turavye neza ikigabane ca mbere gushika ku ca 39 niho dusanga umuhanuzi Yesaya avuga ati jewe ngiye kubashikiriza ijambo Imana yantumye iciye kuri jewe kugira ngo aburire Yuda. Ariko tugiye mu bigabane kuva ku kigabane ca 40 gushika ku ca 36, imvugo, intumbero n'amajambo bakoresha bica bihinduka. Kandi noneho turavye neza muri ivyo bigabane turabona ko harimwo uwundi mugwi uhereye ku kigabane ca 40 gushika ku ca 55, aho bavuga ibijanye n'abagiye kuza bava mu buja bari bagiye muri Babyloni. Hanyuma tubanije mu kigabane ca 56 gushika ku ca 56, dusanga ari ikindi gice bavuga ibintu bizoba inyuma bo kuva mu Babyloni. Gutyo rero igitabo c'umuhanuzi Yesaya gica kibamwo ibice bitatu bikuru bikuru. Yesaya wa mbere ahera ku kigabane ca mbere gushika ku ca 39, Yesaya wa kabiri
ahera ku kigabane ca 40 gushika ku ca 66, na Izaiya wa gatatu ahera ku kigabane ca 56 gushika ku ca 66. Izaiya wa mbere ku kigabane ca mbere gushika 39, Izaiya wa kabiri kigabane ca 40 gushika ku 55, Izaiya wa gatatu kigabane ca 56 gushika ku ca 66. Muri abo bose rero uwo tuzi neza ko ari Izaiya umwanditsi n'uwo wa mbere, Izaiya dusanga mu kigabane ca mbere akarongo ka mbere, bakanatubwira bimwe mu bimuraba ko yari afise umugore, yari afise abana, yari afise n'abigishwa. Ibindi bice bibiri vya nyuma kuva ku kigabane ca 40 gushika ku ca 66 vyoba vyanditswe n'abigishwa biwe, abo Izaiya yashoboye kuburira, kwigisha, nabo bakabandanya ubutumwa bwiwe. Nuko nico gituma rero turiko turasoma kino gitabo c'umuhanuzi Izaiya dusaba kwitonda kugira tumenye igice turimwo, kugira ngo tubone n'inyigisho ndoramana buri gice cose gishimikiyeko. Ibigabane vya mbere, kino gice ca mbere, ikigabane ca mbere gushika ku ca 39 batubwira cane cane ibintu vyabaye imbere yuko baja mu buja, kandi birumvikana ko ariho tunasanga n'ibisomwa bikuru bikuru bibura kuri Mesiya azoza. Ariko ku kigabane ca 40 gushika ca 55 niho dusangamwo ibijanye no kuremeshwa kw'abana b'Isirayeli, kuko mbere kinatangura bavuga ngo humurize igihugu canje mubabwire yuko ubuja bugiye kurangira. Ni ukuvuga baramaze gushika mu buja, ariko Imana itumye umuhanuzi wayo kugira ngo ababwire yuko bagiye kuzosubira mu gihugu Imana yabateguriye. Hanyuma mu gice ca gatatu naho bakaba batwereka ukuntu abo bamaze kuva mu buja, bamaze gushika mu gihugu iwabo i Yerusalemu, batanguye n'ubutumwa bwo gusanura igisengero, kugira ngo bwa bundi bimwe abahanuzi bari barabuye, bimwe bifatanya no gusenga, barabe ingene bariko barabikora. Ivyo rero bitwereka ukuntu kino gitabo c'umuhanuzi Izaiya canditswe igihe kirekire. Turabona bavugamwo abami batandukanye, bakavugamwo Akazi, bakavugamwo Ezekiyasi, abo n'abami ba Yuda, ariko mu nyuma kandi turabona bavuga n'abandi bami nk'umwami mukuru bita Sirusi muri kino gitabo ameze nk'uwo bita Mesiya, kubera ko ariwe yatumye ubuja bw'i Babuloni buhagarara, akarekurira abanyisirayeli ngo batahe iwabo, baje gusubira gusanura igisengero, babone no gusenga Imana yabo bari mu gihugu cabo. Ivyo bintu vyose rero turiko turavuga nivyo bica bitwereka ukuntu inyigisho ndoramana zirimo zitandukanye, ariko zose zifatiye kuri ka karangamutima kuno muhanuzi ashimikira kuvuga yuko Imana ihanura igihugu cayo, Imana yereka abantu aho bayovye kugira ngo bayigarukire, kandi ko iyo Mana nyene ariyo iza guhoza abo bantu iyo bakandamijwe n'abansi, kugira ngo ibereke ko bari kumwe. Gutyo rero igaciyongera ikabatumirira guhinduka, kugendera amabwirizwa yayo, kugira ngo bashobore no kunezerwa no kubana n'Imana iri hagati yabo, yashimye gushinga ihema hagati yabo mu gihugu cabo yabahaye kandi yahaye n'abasokuruza. Gutyo rero bino tuvuze birashobora kudufasha gutahura ibisomwa bimwe bimwe, nk'ibisomwa vya mbere vyose bivuga kuri Mesiya, ivyo dusoma nko ku Noheli mu kigabane c'8, kigabane c'9, ivyo dusoma mu Bushikiro kigabane c'7, kugira ngo dutahure neza intumbero biba bifise. Mu ndwi iza tuzobandanya tubabwira ubutumwa nyamukuru, ubutumwa bukuru bwa kino gitabo c'umuhanuzi Izaiya, kugira ngo tukinoganze, kubera ko kirimwo ibintu vyinshi twashimye kubivuga mu biganiro vyinshi bitandukanye, kugira ngo umuntu ashoboye kuronka ico asigarana mu kiganiro kimwe, kiba ari naco yubakirako mu kiganiro gikurikira. Murakoze, tubandanye dusoma dusoserwa ijambo ry'Imana turi kumwe.